umutima w'Imana nagereye yahera cyane. Haleluya. Mugorore ibiganza shengero ry'Imana turamukanye, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi amaze no kugutabara. Yesu nashimwe. Kuwa gatanu no kuwa gatandatu twavuganye ijambo ryo kumenya uko Imana ikugendereye, kumenya igihe cyawe ugendewemwo n'Imana. Abantu benshi Imana irabagendera kugira ngo bihane icyaha bakoze, akumva ko Imana ariyo yavuganye nawe, ariko uwo munsi agataha uko yaje. Abantu benshi Imana irabagendera muri bike nyene batunze, ikavuga ngo gorera uku bingeragereshe urabe ko ntakugomorera umugisha, ariko umuntu akumira kuri ivyo bike nyene afise bikamuzanira ubuhombe. Ariko umuntu amenye igihe agendewemwo n'Imana, ivyo yari gutanga guhereza Imana iyo abitanze birushiriza kumuzanira kunguka. Imana hariho ikiba yateguye kumukorera, kuko aba ari umwanya wiwe Imana imugendeye kugira ngo ageragereshe ico kintu akihe, nayo ikibona kugira neza. Yesu nashimwe. None rero dusozere dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma. C'ivyo ku ngoma igice ca 29 na igice ca 28. Igice ca 28 dusome ku murongo w'9. Igitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma igice ca 28 ku murongo w'9 aravuga ngo, kandi nawe mwana wanje Salomo ukwiye kumenya Imana ya so, uyisabane umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uhoraho asuzuma imitima yose, akamenya imigambi yose n'ivyiyumviro vyose. Niwamurondera uzomubona, ariko niwamuvako azoguheba gushitsa ibihe vyose. Nuko rero wirinde, kuko ari wewe Uhoraho yatoye kubaka igoro imubera ahera. Nuko kovya ukore. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Aya majambo ku murongo w'9 havuze ngo, kandi nawe mwana wanje. Iyo umuntu atanguje ijambo ngo kandi, ni ukuvuga n'iryo yongeyeko ku yandi majambo yariko aravuga. Dawidi yarashaje, ariko aravugana n'ishengero ry'Abisirayeli, ababwira ibintu ko bizogenda ivyo kubaka urusengero n'ingoro y'ubwami, ababwira kandi uko bakwiye kuzokwama bitondera ivyagezwe vy'Imana. Arababwira vyinshi, abereka umwana wiwe Salomo ko ari we Imana yatoranije kuzokubaka urusengero. Ariko kandi arababwira ngo baze bagira umwete wo kwitondera ivyagezwe vy'Imana hamwe n'amateka Imana yashinze. Hanyuma rero Salomo yari ngaho
aramuhindukirira rero nawe ati kandi umviriza nawe mwana wanje Salomo ukwiye kumenya Imana ya so uyisabana umutima utunganye kandi ukunze kuko Uhoraho asuzuma imitima yose akamenya imigambi yose n'ivyiyumviro vyose. Yesu nashimwe. Aramuhindukirira nk'uko umuvyeyi yohindukirira umwana wiwe muri twebwe. Ubwira umwana wawe ati kandi mwana wanje uzumenye Imana ya so. Dawidi niwe yariko arivuga, yari afise intahe afise muri we y'ingene yagiye agendana umutima utunganye yitondera ivyagezwe vy'Imana. Asaba rero umwana wiwe nawe ko akwiye kuzosenga Imana afise umutima utunganye, afise umutima ugororotse, afise umutima uhimbaye Imana mu bikorwa vyose no mu buzima bwiwe. Yesu nashimwe. Nico gituma tugiye kuvugana kuri iri jambo rivuga ngo kugendana umutima utunganye. Yesu nashimwe. Kugendana umutima utunganye. Abantu benshi muri kino gihe biriko birabagora kugendana umutima utunganye. Agenda yumva ko hari ikintu bapfa n'Imana, agenda yumva yuko mu mutima wiwe hariyo urubanza, hariyo amajwi avugira muri we ko atemewe n'Imana, adatunganiye Imana. Ariko nagomba nkubwire mwene data, urakwiye gusaba Imana uti Imana numpe umutima mushasha, ngendana umutima utunganye, nkiri hano mw'isi nkirindiriye kuzosozera urugendo rwanje. Umpe Mana kwama ngendana umutima utunganye. None rero ndabikwifurije mw'izina rya Yesu umwami wacu. Twese tuvyipfurizanye kwama tugendana umutima umeze gute? Umeze gute? Umutima utunganye. Yesu nashimwe. Umutima, kugendana umutima utunganye birakomeye cyane, ni ivy'igiciro gikomeye, ni ivy'ikimazi gikomeye, bifise akamaro kadasanzwe mu buzima bw'umuntu. Umuntu yumva agenda yumva yuko umutima wiwe ari amahoro, nta bubeshi buri muri we, nta kwiba kuri muri we, nta kwambara ibiheko amahirizi kuri muri we, nta kunywa bwa buyoga buboreza abantu nuko batakishijwe neza inyota y'ibiboreza banywa, nta gutukana kuri muri we. Agenda yumva amahoro, agenda yumva ko atagunga Imana. Ivyo aronka vyose abihawe n'Imana arayiha ikigira 10 cyane. Agenda yumva ko yumvira abavyeyi, akumva ko yumvira abavyeyi, akumva umutima wiwe amahoro. Nta diplome afise mu nzu yarose mu buryo bw'amanyanga yumva ko imucira urubanza. Uwo muntu agenda yumva atunganye ati amashure yanje narayize, nta diplome y'amanyanga mfise, nta diplome yo mu buyenzi mfise, nta facture yo mu buyenzi. Murantunge, sindiko ndavuga mwebwe abava mu buyenzi, ndiko ndavuga vya bintu vy'amanyanga, si mu buyenzi gusa, aho bashobora guhindura ibintu ugasanga facture baguhaye facture yakorewe ahantu, ariko hariho abantu babishoboye. Mu buyenzi hariho abantu babishoboye, kandi mu buyenzi barashoboye gukora imiduga cyane.
umuduga wawe wapanye bazi umuntu umufundi wo mu Buyenzi usanga y'abatekinisiye barazi rero gutekinika ibintu bikagenda neza, ariko abandi nabo ugasanga bimereye uko bagomba bagakora ivyo bigombeye atari vyiza. Umviriza, uyo muntu agenda mu mutima wiwe yumva ari amahoro, kandi ahari hose yumva afise ituze. Umviriza, akamaro ka mbere ko kugendana umutima utunganye. Umuntu agendana umutima utunganye iyo ariko arasenga Imana iramwumvira ku vyo ayisavye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Imana iramwumvira ku vyo ayisavye, Imana iramwumvira ku vyo avuze. Imana irumviriza uyo muntu atunganiye Imana ivyo ayisavye, hanyuma Imana imaze no kunezererwa kumva amasengesho y'uwo muntu, hariho ico ikimukorera. Yesu nashimwe. Turabona hariya mu gitabo ca kabiri c'Abami igice ca 20. Turaba igitabo ca kabiri c'Abami igice ca 20. Igitabo ca kabiri c'Abami igice ca 20, dusome ku murongo wa mbere. Hezekiya yongerwa iyindi myaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi amuzako aramubwira ati, uku ni Uhoraho avuze, tunganya ivyo mu rugo rwawe, kuko ubwira upfe utagikira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati, tegera Uhoraho we, niwibuke ingene nagendera mu vy'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Hezekiya ararira cane, ariko Yesaya atararengana ngo ave mu nyubakwa, ijambo ry'Uhoraho rimubuza ko riti, subira inyuma ubarire Hezekiya segaba w'abantu banje uti, uku ni Uhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi avuze, numvise ugusenga kwawe, nabonye n'amosozi yawe, nzogukiza. Maze ku munsi ugira gatatu uzoduga. Akora neza. Iyo Imana ariko arasenga Imana irumviriza amasengesho yiwe, kandi Imana ikaza ikamugirira neza. Hezekiya Imana imutumye kubavugishwa n'Imana, amaze kumubwira ko imyaka yiwe iheze ishizwe ku iherezo, yahindukirije amaso ku rusika abwira Imana ati, tegera bwirukiro we, ibuka ingene nagenda ntunganye. Iryo isengesho ry'umuntu aba afise assurance imbere y'Imana, yumva ko atajuri mwagiriza ikibi. Ibuka ingene nagukoreye neza, ibuka ingene ntacererwa mu murimo wawe, ibuka ingene nitwararika igikorwa cawe, ibuka ingene ntagenda nkora ivyaha, nagenda ntunganye. Hezekiya yari afise intahe muri we, nuko ko yagiye yagenda afise umutima utunganye, atajwi rimwagiriza ikibi. Yesu nashimwe. Yari afise rero urufatiro rw'isengesho ryiwe, kandi amaze gusenga Imana, Imana imwongera imyaka 15 yo kubaho. Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nahabwa icubahiro. Hariho ibintu vyinshi
Imana igenda ihindura imigabo y'abadayimoni. Imana igenda ihindura mu buzima bwawe, kubera ko uri umuntu ugendana umutima utunganye, uri umuntu ugendana umutima uhimbaye Imana. Nico gituma mwene data, komereza aho nyene, kuko abadayimoni bakugwanya ngo bagutware inkomezi, kuko abadayimoni bakugwanya ngo bagukororera ahantu, biyongera ku munsi ku munsi. Ariko wangu usaba Imana inkomezi ngo ugumane umutima wawe utunganye. Yesu naguhezagire. Ariko wewe wumva ko umutima hari ibigutsinda, uyu munsi urakwiye kubwira Imana ati, Mana nanje undeme mu mutima ugenda utunganye. Umuntu agendana umutima utunganye agira n'amasezerano menshi Imana igenda imusezeranira, kuko arayitunganya uwo muntu. Nibo Imana igenda ivugana nabo ikabaha amasezerano. Hariho ukuntu Imana yitegereje Aburahamu, iramubona ko ari umuntu ayitunganiye, iramubona ko ari umuntu ayigororokeye, yaramuvuze ko amasezerano menshi. Dusomye hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice c'17, dusome Itanguriro igice c'17, turaba amasezerano Imana yavuze kuri Aburahamu. Itanguriro igice c'17, dusome ku murongo wa mbere. Tugomba duhere ku murongo duhere ku murongo wa mbere. Havuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubwira ati, ni jewe Imana ishobora byose, uhore ugendera imbere yanje kandi umeze gute, utunganye rwose. Nanje ndagusezeraniye isezerano, nzokugwiza cyane. Aburahamu arapfukama arunama. Imana iramubwira iti, raba jewe ubwanje ndagusezeraniye isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzosubira kwitwa Aburahamu, ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko nkubwize sekuruza w'amahanga menshi. Yesu nashimwe. Tugomba tugarukirize ngaha, ariko usomye iyi mirongo yose ikurikira, Imana ifise amasezerano menshi yamusezeraniye, kuko Imana yamubwiye ngo uze wamugenda utunganye. Niwakomeza kugenda utunganye, umviriza nawe mwene data, uwo mutima wo gutungana ufise, niwakomeza kugenda iminsi yose urondera kugenda utunganya Imana, hariho amasezerano Imana izosezerana nawe, hariho amasezerano Imana yagiye igushiriraho, kuko ufise umutima umeze nk'uko Imana igomba. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umuntu agenda afise amasezerano, agendana umutima utunganye, n'amaherezo y'uwo muntu aba meza. Amaherezo y'uwo muntu agenda iminsi yose afise umutima utunganye azoba meza. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Ariko kutagenda ufise umutima utunganye, nagomba ndakubwire mwene data, bifise ingaruka mbi cyane. Ukaba uri hano wumva yuko Imana mufise ikintu mupfa, wumva ko umutima atari amahoro,
ntiwiyumvire ngo birijana uko nyene, oya, uriko urahomba, uriko urahomba, uriko urahomba, kuko Satani niwe ateza ivyaha kandi abiguteza kugira ngo aguhomvye iryo banga uba wari umaze kurimenya, uba warabaye maso ukirinda kugumana umutima wanduye, kubera uriko urahomba systematiquement, uriko urahomba buke buke. Kurya umwana utabona ingene akura canke wewe utibona ingene uriko urakura, niko icaha kiri muri wewe kiguma kikugirira nabi buke buke, umengo ntaco bitwaye, ariko ukazote ukamenya yuko hariho ibintu vyinshi uhajije muri wewe kubera icaha. Nubwo n'ubuntu umuntu abagiriwe, Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki hariya muri Yesaya igice ca 59, Yesaya igice ca 59, nagomba ndakumenyeshe ukugenda kwawe ufise umutima udatunganye uriko urahomba. Ukugenda ufise umutima udatunganye uriko urahomba. Hariho ibintu uriko uratakaza ariko bikugora kubona, kuko utari bwagirirwa ubuntu bwo kubitahura. Ariko none uhereye none ugomba gusuzuma ukaraba ko ata bintu uriko urahomba mu buzima bwawe. Dusome Yesaya 59 ku murongo wa mbere, turasoma n'umurongo wa kabiri. Havuga ngo ukuboko k'Uhoraho ntikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Ariko ibigabitanyo vyanyu nico vyabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ivyaha vyanyu nico vyabakingiriye mu nyonga hayo, bituma yanka no kumva. Yesu nadufashe cyane, Yesu nadufashe. Imana ninaniwe no kukugirira neza, Imana ninaniwe no kukubera intsinzi, Imana ninaniwe no kugukura kwagasuzuguro, Imana ninaniwe no kugutera iteka, Imana ninaniwe no guhindura ivyo ubona umengo vyanse guhinduka. Ariko ubiriza kugendana umutima udatunganye nivyo vyagutangiriye. Urasenga mugabo umutima wawe ntutunganye, ukora ibikorwa vy'Imana mugabo umutima wawe ntutunganye, witanga mu buryo butandukanye mugabo umutima wawe ntutunganye. Menya yuko uri kurahomba. N'Abisirayeli bagiye babihomberamwo. Imana kugira ngo yurutse ukuboko kwayo ibakorere ibikomeye bakize, ivyaha vy'Abisirayeli bikayitangira, Imana ikaburahica kugira ngo ibatabare. Nagomba nkubwire wewe nyene ubwawe, ni wewe uri kurihomvya. Ubuzima bwawe bugizwe n'ibintu bitatu: hariho imwemu cyangwa umutima, hariho ubugingo, hariho n'umubiri. Ivyo bintu bitatu Pawulo yavuze ngo bikwiye kwezwa vyose kugira ngo bize bisangwe bitagira agasembwa canke
umugayo ku munsi wo kugaruka kwa Yesu, niko n'ubuhombe bwawe si ukuba umutima wanduye gusa, ariko n'ubugingo bwawe hari icyo buhomba ku bw'icyo cyaha, n'umubiri wawe hari icyo uhomba ku bw'icyo cyaha. Abisirayeli byaranse ko Imana ibakiza kubera ko hari ibicumuro bacumuye, hari ibigabitanyo bagabitanije, nuko ubugingo n'umubiri biranka ko batabagwa kubera icyaha gusa cyari imbere y'inyonga z'Imana. Rero nawe birashoboka uyu munsi hakaba hari ikintu cyagutangiriye, hakaba hari ikintu gitangira ukuboko kw'Imana gukora muri wewe. Nagomba nkubwire mwene data, randura icyaha, kuraho ibigabitanyo, kugira ngo numara kumva ko umutima wawe utunganye, ubwire Imana uti Mana, ko batabara Abisirayeli iyo basanze mu bugororotsi, nanje rero uyu munsi unkorera ikintu gikomeye. Yesu nashimwe. None rero uyu munsi turiko dusoze igikorane, reka turangize ijambo ry'Imana dusomye igice duca dusengerako. Dusome hariya muri Zaburi ya 51. Zaburi ya 51, Zaburi ya 51 ku murongo w'icumi. Duce dusenga Imana. Haravuga ngo, Mana, undememo umutima umeze gute? Umutima utunganye, unsubizemo umutima ushikamye, ntunekureho mu nyonga zawe, ntumureko mpwemu wawe yera. Yesu nashimwe. Nisenge Mana, ndemamo umutima utunganye, ngende iminsi yose mfise umutima Mana ugutunganye, Mana ukugororokeye, ndagoingo n'umubiri nuko bibona ugutabarwa kuvuye mu ijuru, atakintu na kimwe bishobora shika hano usenge. Uri Imana igira neza bukira bugaca. Turagushimiye cyane ko wongeye kugendera ishengero ryawe, rya shengero wacunguje amaraso y'igiciro kinini igorogotariya ku musaraba, aho abambiwe ishengero. Turagushimiye Mwami ko wifuza yuko iri koraniro ryawe, umugeni wawe muri iki gihe kibi cy'ikigatwa, muri iki gihe kigoramye, muri iki gihe kigoye, cyavugishijwe n'abavugishwa n'Imana kuva kera. Turagushimiye ko wifuza ku mugeni wawe yogenda n'umutima utunganye, umutima utari mu ijwi riwagiriza ikibi, umutima wera derere, umutima wihariye icyaha kugihera. Haleluya. None rero Mwami, ijambo ryawe rimaze kuvugwa, haleluya, rimaze kubibwa muri iyi mitima, umuntu wese yaciye yumva acumizwe n'iryo jambo ryawe. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byacu muri runo rugendo ruja mu ijuru, kandi ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni iciro umuntu yirabamwe akabona uko asa. Ijambo ryawe rero ryavuze kuri iyi mitima imaze iminsi igendana ibitameze neza, ibyaha, inzigo, ishari, ububeshi. Kristo umunyanazareti, uburyarya, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Wewe usesa imitima y'abantu, wewe uziri mu mitima y'abantu. Amen, 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 amen.
numurikire muri iyi mitima, winjire muri yo, hanyuma uhindire hanze katika jina la Yesu, uhindire hanze ibikwanga byose mu izina rya Yesu Kristo. Uyuhagire nyakubahwa, wuhagire imitima y'abana bawe kugira ngo babone kwera rwose, hanyuma bave hano bafise imigambi imigabo yo kuziga mu kwera kugira ngo bashishikare kugendana umutima utarimo ibigabitanyo. Turagushimiye ko amaraso yawe Kristo, amaraso yawe amaze kuhagira imitima yose, kandi turagushimiye ko umaze gukiza n'iyi mitima. Mana yo mw'ijuru, turasezeye amaraso yawe yuhagira imitima kugira ngo umuntu wese ahapfukamye have hano yumva atagakacira mu mutima wiwe kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Urakoze kumaze guharira ibyaha no gukiza iyi mitima yose mwami yaje kuri wewe. Twiseze gutyo tukwiziye mu izina ryera kandi rikomeye cyane ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.